iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi cyane birabana n'ibiriko bibera mw'ibohero rikuru rya Gitega n'agahombera munwa ku vyabaye, ndetse kandi bamwe bakavuga ko na leta yoba iriko irabihishira. Nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru, ivyo bagiriza umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona kuba nawe ataco arimwo arakora, kandi ico kibazo caravuzwe hoba mu bimenyesha makuru vyandika ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Tubibutse ko kandi muri ribohero hoba hapfungiwemwo benshi bagirizwe kuba barafatanije na Guillaume Bunyoni mu mugambi yarafise wo kugandagura President Evariste Ndayishimiye bamurashe kwigenekerezo ya mbere Rusama uyu mwaka w'2023, akaba yari kuraswa na Colonel Desire Uwamahoro. Nivyo tugiye kugaruka ko hari ibara ryaguye muri iryo bohero mu minsi iheze, aho hari umunyororo yoba yaragandaguwe. Uyu akaba rero ni Ngendanzi. Uyu akaba yarishwe ku mugoroba w'igenekerezo ya 14 Rusama uyu mwaka w'2023. Tugiye kugaruka ku vy'urupfu rwe ndetse n'ivyo abavugwa mw'igandagurwa ry'urupfu rwe bariko bakorerwa n'ubutegetsi mu kubakingira. Abanyororo basaba ubutungane kwigandagurwa ry'uyu Leonidas Ngendanzi bose barayabajanywe mu yandi mabohero. Twaheruka kubabwira amakuru y'igandagurwa ry'uyu munyororo Leonidas Ngendanzi yishwe mw'ibohero rya Gitega akubiswa amahiri mw'ijoro ry'igenekerezo ya 14 Rusama uyu mwaka w'2023. Uyu akaba yarishwe n'abandi banyororo bitwa ko bajejwe umutekano mw'ibohero. Ivyo vyatumye abandi banyororo bagomuka basaba ko abo bishe Leonidas Ngendanzi bahanwa. Aho guhanwa abo bishe Leonidas, abajejwe amabohero mu Burundi ngo baraye bafashe ingingo yo kunguruza abasaba ubutungane bakabajana mu yandi mabohero. Ni gutyo rero abanyororo batari bake baraye bakuwe Igitega barungikwa mu yandi mabohero. Mu biharuro bimaze kudushikira biravuga ko abashika 13 barungiswe mw'ibohero rya Ruyigi, abashika 7 mw'ibohero rya Muramvya. Tukaba tutari twamenya abarungitswe mu yandi mabohero uko bangana. Iyi ni ingendo ibabaje cyane. Iyi ibandanya guha impiga abanyororo bitwa ko bajejwe umutekano mu mabohero maze bagakomeza gucura bufuni na buhoro bagenzi babo. Umushikiranganje Domine Banyankimbona mu vyo ajejwe amabohero harimo n'amabohero arakwiye gufata ingingo zikosora bino bintu, kandi akamiza kumuzirikanye ko ari we abazwa ubuzima bw'abanyororo. Tukiri kuri iyi dosiye reka tubabwire uburyo uyu munyororo Leonidas Ngendanzi yishwemwo. Hakaba hari kwigenekerezo ya 14 Rusama uyu mwaka w'2023, nkuko nari mpejeje kubabwira, hari umunyororo yicishijwe amahiri. Uyu munyororo akaba yaricishijwe amahiri mw'ibohero rikuru rya Gitega. Leonidas Ngendanzi akaba yarishwe n'abanyororo bitwa ko bajejwe gucunga umutekano mw'ibohero. Mu mabohero menshi usanga abandi banyororo bitwa ko bajejwe umutekano, kenshi babita abasekirite. Abo basekirite rero bashirwaho n'abarongoye ibohero, ko kenshi batorwa mu banyororo bahoze mu mbonerakure canke abahoze ari abakozi ibiperereza. Ngo aba rero bakaba bakunze kurangwa n'amabi ateye ubwoba bakorera abandi banyororo, narirya ngo bafise ubundi busho mu mabohero babapfungiramwo, bakabakubitiramwo, bakabahohotera, bakanahohotera bagenzi babo. Ku munsi w'Imana uheze Leonidas Ngendanzi yagejwe ko yihagaritse mu kibanza kitabereye. Abasekirite rero ngo baba baramufashe bamujana mu kibanza bita mw'ikosorero rya Dingidingi, barakubita amahiri bamutera amazi basiga ari indembe. Uwo mugoroba nyene Leonidas Ngendanzi niho yahavuye asandaba. Mu bamenyekanye ko bakoze iryo bara hakaba harimo uwitwa Dokoro azwi ku izina rya Kinani, n'uwitwa Bimenyimana, uwitwa Jafeti ndetse n'uwitwa Jafeti utwara urupangu rukuru, hamwe n'uwitwa Jonas. N'urupfu rwababaje abandi banyororo runateza uruhagarara mw'ibohero.
aho abandi banyororo basavye ko abakoze iri bara bahanwa, ariko kugeza kuri ubu ibintu bikaba vyahinduye isura, ahubwo bakaba bariko barungururizwa mu mabohero atandukanye, kuko buri wese ari kugira ico ashikirije asaba ubutungane bw'uyu munyororo mugenzi wabo wishwe, ariko arunguruzwa mu yandi mabohero. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira ko hari 13 barungitswe mu ibohero rya Ruyigi, abashika 7 nabo bungurizwa mu ibohero rya Muramvya. Kuri ubu tukaba tutari twamenya abandi bajanywe mu yandi mabohero. Haraheze imyaka abanyororo bidogera mu mabohero menshi akarenganyo bakorerwa na bagenzi babo bitwa ko bajejwe umutekano, ariko ubu kugeza ubu nta ngingo zifatwa zijanye nabo bakora ayo marorerwa. Ngo bigenda gute ngo munyororo ahabwe uburenganzira bwo gukubita no gupfunga uwundi munyororo nkawe? Ngo so vyoba vyumvikana ko ahantu hose ari abantu benshi, ngo birumvikana ko ahantu hose ari abantu benshi haba hakenewe kuba haba baserukira bagerageza gushiraho urutonde, ariko abanyororo baserukira abandi bakwiriye kwitorerwa n'abanyororo nyene, bagatorwa mu baboneka nk'akarorero k'abandi, bagahabwa kandi ububasha bwo kumvikanisha abatase no guhanura abagorana, ariko ivyo guhana bikazezwa barongoye ibohero kuko ari navyo bahemberwa umushahara wabo wa buri kwezi. Ngo nta kuntu rero nk'umuntu apfunzwe yagirizwa guhohotera ababanyi biwe canke abandi yari ajejwe ko yoja mu ibohero agaca azezwa bagenzi we, kandi bizwi ko iyo afise amabanga aca ahohotera abo ajejwe. Tukiri murabana n'ubutungane, reka tubandaniza n'amakuru ku mumenyeshamakuru kazi Floriane Irangabiye. Kuri ubu Serge Nduwandemye yabaye icamamare gishasha. Benshi mu bihangange wome ngo bari mwihiganwa ryo gukora ikibi ku buryo kiramwaka amazina mashasha aja ahabona kuri bashasha nabo baba bagezwa amabi no kugira abagenzi babo nabi. Serge Nduwandemye akaba ari umuyobozi w'ibohero rikuru rya Muyinga, izina ryiwe ntiryahora rizwi, gusa kuwa kabiri w'iyindwi nibwo amakuru yagiye ahabona, nibwo yabaye icamamare kubera agatotezo yari karakorera umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye mu ibohero rya Muyinga. Amakuru yatanzwe na radio Inzamba avuga ingene Nduwandemye Serge yadutse ari kumwe n'abagabo babiri bari bambaye impuzu zisanzwe be n'abapolisi babiri binjira aho Floriane Irangabiye yarara ngo bagiye gusaka, bakaba baragiye bitwaje ivyuma vyo gufotora no gufata amareresi. Ngo nuko rero barasatse ibintu vya Floriane Irangabiye wenyene ata wundi munyororo basatse. Ngo nibwo Serge Nduwandemye atagarukiye ngaho mu gusaka gusa, ngo ahubwo yamaze uwo mwanya wose ariko aratuka Floriane Irangabiye ibitutsi vy'akamaramaza, nk'uko radio Inzamba ibitangaza. Naho ngo yariko aratukwa, Floriane Irangabiye yagumye mu gacerere, ariko hageze aho bamutwara akaradiyo kiwe aravyanka. Serge Nduwandemye ngo yaciye rero amusunura Floriane Irangabiye maze abandi banyororo bakoma induru. Ngo bari bafise ubwoba ko Serge afise umugambi wo kugenda ajanye Floriane Irangabiye. Ngo bumvise induru yari baye nyinshi, nibwo Serge nabo bazananye babona kugenda. Ngo si ubwa mbere kandi uyu mumenyeshamakuru Floriane Irangabiye ahohotewe ari mu ibohero rya Muyinga, kuko ngo ibintu nk'ibi yahora bikorerwa n'uburongoye iperereza muri iyo ntara Colonel Felix Habyarimana, we asanzwe azwi no mu mabi menshi harimo no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ngo hari abantu bakora ikibi kugeza aho umuntu yibaza umutahe babifisemwo niba navyo biri mu kazi ka misi yose bahemberwa. Umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye amaze amezi 9 apfunzwe ku karenganyo. Sentare zamucira imanza z'agahotoro, yagirijwe icaha co kumanyura ubutaka bw'u Burundi, mbere akatirwa n'imyaka 10 mu munyororo n'ihadabu y'amafaranga umuriyoni w'amarundi. Ngo none abantu nka Serge Nduwandemye boba bumva Floriane Irangabiye atababaye bikwiye, ku buryo bategerezwa kongera umubabaro n'agatotezo akorerwa. Bakaba bahanura abantu bari mu mabanga ndetse n'ibihangange bitandukanye ko vyoja vyitonda mu mabanga yavyo, kuko ngaho babona impahazwa nabo ariho bashobora kuhisanga mu gihe kiri imbere. Ngiyo ntebe bicaye ko
ngo yicaye ko yaciye ko benshi kandi izicara ko abandi benshi cyane, ngo rero ngo bakora neza bagasiga izina ryabo ari ryiza kandi ryera, ngo nivyo vyobabera umutahe udahomba. Serge burya ngo nawe ntazi aho azosanga Floriane Rangabiye muri kazoza, ngo nawe ugasanga aramukeneye. Ndawukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, icyo nkibutsa ufyonde subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwe n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru kandi bagenzi bawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana bahezagire.